bagenzi musanzwe mundukurikira kuri Agaciro Media. Bazi ko dukunda kubabwira byinshi by'inkwavu. Hano ni muri Sereke Pike hani Bujumbura. Urabona bino bintu n'abakenya. Abagwega bakege bo bagezeko. Donc baragira izi ni inshato z'inkwavu. Bona ibivamwo. Za nkwavu za fovu de Burgoni. Ibi la tubivamwo. Okay. You don't need to use another fertilizer. Ayibona. Donc you need only this. So when Ibirato uko mubibona. Donc izi ni inshato z'udukwavu kamera. This one yes. This one you can use it as a mu Burundi rero murabona ko nanone tutaragira kubibyaza umusaruro nyezina kuko itwe urugero ntiturarugira ko mu Burundi murayibona nyine byo n'uyu ariko aratanga interview kuri televiziyo reka nabereke rero na bimwe bindi mu buhinga bwiwe b'inyama murabona udukwavu ko tugenda ni kuvuga ni inyama yumye nyene. Okay. Aha. Mara ni gipankarte. Donc igipankarte ciwe cyitwa Milimag Rabbit Farm. Mara ko n'umworoza akomeye. Umworoza akomeye abazomukeneye mu kivuzo byo mu baze ngizi contact ziwe. Okay. Nuko n'umukenya nkuko mubibona iyo drapo yiwawe. Voilà. Nuyo kabisa. Urukwavu ngo gubahwe cyane.